Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntamvura Idahita TV na cyane mwebwe abakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana, kugubwa neza, kurobanirwa mu byanyu no mu banyu nibyo ndabipfurije. Bahaye ikaze muri kino kiganiro cacu igitondo gishasha, aho ngomba ko dusangira amajambo dusanga mu gitabo c'amazaburi. Ni Zaburi 119 ku murongo w'115. Niyo majambo ngomba ko dusangira. Aya majambo avuga ngo mva iruhande mwa nkozi z'ibibi mwe, kugira ngo nitondere amabwirizwa y'Imana yanje. Imana yacu nihimbazwe. N'aya majambo twumvise muri Zaburi, ni indirimbo Abisirayeli bagiye baririmba muri kahise k'ihanga rya Isirayeli. Uyu muririmbyi rero tubonye aya majambo aririmba, amajambo yumvikana asobanutse. Nizera yuko umuntu wese yumva Ikirundi, yumva Ikinyarwanda, yumva Ikinyamurenge bibangutse kuyumva no kuyatahura neza hatabanje kubaho novuga ngo insiguro ndende. Uyu muririmbyi turavye neza muri zino ndirimbo ziwe cyangwa se muri ano majambo y'indirimbo, dusanga ari amajambo yo kwiyamamura, yo kwiyama, no kuvuga ngo yo kwitandukanya. Ni amajambo arimwo ugufata ingingo, n'ingingo yafashe bibonekana yuko hariho abantu yari kariyama, atipfuza kugiranira imigenderanire nabo, atipfuza gucudika nabo. Kubera iki? Murazi ko bavuga ngo ubana na suneba ugasuneba nkawe, kandi Bibiliya nayo ivuga ahandi naho ngo kubana n'ababi, kubana n'abanyakibi konona ingeso nziza. Imana yacu nidutabare. Rero ibi byose byerekana yuko bivanye n'abagenzi umuntu afise, bivanye n'abo umuntu acuditse nabo, ko bishoboka cyane ugasanga hariho inyifato ategerezwa kwifata, hariho ubuzima ategerezwa kubamwo, kubera yuko ariyo sosiyete abayemwo, kubera yuko acuditse n'abantu bameze uko canke kuriya. Bikaba ngombwa yuko uyu muntu yifata nk'uko inyifato y'iyo sosiyete, y'iyo gurupe, y'uyo mugwi arimwo nayo yifata. Bikaba ngombwa yuko yitwara, imyitwarire yiwe itegerezwa gusa n'ukuntu uwo mugwi w'abantu abayemwo usanzwe nawo witwara. Nibaza ko abizi ibintu by'amasosiyoloji mu mashure, murabizi neza ko sosiyete yose irafise ibintu itegerezwa guhuriza ko. Iyo wewe utameze nk'uko iyo sosiyete imeze, uko bitwara, uko bambara, uko bavuga, usanga wewe uca ubumengo uri novuga ngo igitorwa, cyangwa se uri entre byande bahora batwigisha mu mashuri ngo chasser l'entre, no kuvuga ikintu kidahuye n'ibintu biri muri uyo mugwi, kuvuga kidafise ibintu bihuriyeko n'ibiri muri uno mugwi. Rero uyu muririmbyi avuga ngo mva iruhande mwa nkozi z'ibibi mwe, kugira ngo nitondere amabwirizwa y'Imana yanje. Imana yacu nidutabare. Birashoboka yuko rero witegereje neza aya majambo, kugira ngo agere igihe avuge ijambo nk'iri, kugira ngo agere igihe afate ingingo nk'iyi, birashoboka yuko yicaye ahantu akagira autocritique cyangwa auto-evaluation, akiyevaliwa, agasuzuma, akaraba, afise intumbero yo kumenya ahantu hazanana ukunanirwa mu buzima bwiwe, bw'imigenderanire yiwe n'Imana yiwe, mu buzima bwiwe bujanye no kubahiriza, bujanye no kwitondera amabwirizwa y'Imana yiwe. Hanyuma akagomba kumenya ikintu coba gituma yama ananirwa no kwitondera amabwirizwa y'Imana yiwe. Hanyuma maze kubiraba akabisuzuma, birashoboka rero ko araha rero yasanze abagenzi biwe, inkozi z'ibibi, abanyangeso mbi bari mu bantu bari hafi yiwe, akikujwe n'abanyangeso mbi
kandi kwabo igihe cyose niyo ntahuro bibonekana ko yari yamaze gutahura. Byabonekana neza yuko natabigiza kure, nataja kure yabo, nibatamuva iruhande, niyaguma acuditse nabo, niyaguma abanye na Suneba, bizorangira asunebye nkawe. Imana yacu nidutabare. Niyagumana n'abanyangeso mbi, bizorangira nawe ingeso mbi zimwandukiye. Kandi niyagumana n'aba bantu bitwa ko ari inkozi z'ibibi, kubera yuko ukuba inkozi z'ibibi kwabo kugaragarira mu kutumvira no mu kutubahiriza no mu kutitondera amabwirizwa y'Imana, byabonekana neza yuko Imana imperuka uyu muntu nawe bitazigera bishoboka. Imana yacu nidutabare. Rero amaze gusuzuma neza, bibonekana yuko rero ariho yafashe ingingo avuga ngo mva iruhande. Imana yacu nihimbazwe. Naha nyene rero ndiko ndarondera ijambo duhagarara ko nyene n'iri jambo ryo kwitandukanya. Hakagera igihe umuntu afata ingingo yo kwigiza kure ikintu cyose gituma atubaha Imana, ikintu cyose gituma umuntu atumvira Imana, ikintu cyose gituma umuntu aba kure y'Imana, ikintu cyose gituma umuntu aguma asanga, aguma aneshwa, aguma atsindwa, aguma ananirwa no kwitondera ivy'Imana yageze. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero afata ingingo avuga ngo mva iruhande. Kuva byakabereye ni kera, ariko namaze kumenya neza yuko mwebwe rimwe mutuma binanira kubaha, binanira kwitondera amabwirizwa y'Imana yanjye. Ndagerageza uburyo bwose ngo ndabe ko nokwitondera amabwirizwa y'Imana yanjye, ariko nkasanga ntibikunda, kubera ko mwebwe ni mwebwe nyene ntibikunda yuko twokumvira Imana turi mu nyifato no mu ngeso nk'izo mugenderamwo. Imana yacu nidutabare. Bene data abakunzi ba kino kiganiro Igitondo Gishasha, rero ntera sozera nagomba mvuge ngo natwe abakristo turi muri runo rugendo rw'iyobokamana dukwiye kugera igihe duca ahantu uyu mwanditsi wa Zaburi yaciye, umuntu akisuzuma, umuntu agasubiramo neza, akaraba urugendo rwiwe uko rumeze, uko rwifashe, akaraba yuko ariko aritondera amabwirizwa y'Imana, ariko aritwara nk'umukristo yakiriye Yesu Kristo ngo amubere umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Umuntu hakwiye kugera igihe akiyevariwa, akagira umwihwezo, akaraba, akishira ku munzani, akisuzuma, akaraba ati mbega ndiko ndumvira Imana, ndiko ndubaha Imana, ndiko nditondera ivy'Imana yageze? Nimba ntariko ndavyitondera, none ikibazo gihagaze hehe? Bizana na hehe? Bigenda gute ngo binanire kumvira Imana? Hanyuma rero birashoboka yuko ushobora gusanga nawe ukutumvira Imana, ukutitondera ivy'Imana yageze, ugasanga bizanana mu bagenzi babi, ugasanga bizanana muri ya magroupe ya WhatsApp. Ugasanga umuntu ari muri groupe ya WhatsApp bayise ikizina kanaka, hanyuma ugaca usanga iyo groupe yamivugirwamo ibintu novuga ngo by'amazina, niko abandi bavuga, ibintu by'isaku, ibintu byo gusomborotanya, ibintu byo gucokozanya, ibintu byo kubwirana nabi, ibintu byo gushwana, ibintu by'amacakubiri y'amoko, ibintu bifatiye kuri ibi na biriya, ibintu byo gukritika abandi, kumbure amadini, hagati y'amadini n'ibindi byinshi. Ugasanga n'ibintu hacamwo amafoto y'urukozasoni, bya bintu novuga ngo by'amafilme pornographique. Ugasanga n'ahantu nta kintu kizima kivugirwayo. Ugasanga igihe cyose urabye amakuru yiriwe aravugirwa muri iyo groupe ya WhatsApp urimo, ugasanga nta kintu na kimwe cyotuma wubaha Imana kiriyo. Imana yacu nidutabare. Biba bisaba yuko dufata ingingo tukavuga ngo yemwe mwa nkozi z'ibibi,
yemwe mw'abantu mwese bibonekana yuko muzana nako ibintu byotuma nanirwa no kumvira Imana, nanirwa no kubaha Imana, nanirwa no kwitondera amabwirizwa y'Imana yanje, nimumve iruhande, nciye urubanza, ufashe ingingo yo kwigiza kure ikintu cyose kiriko kiratuma nigirwa kure y'Imana yanje. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nano majambo rero nari numva mu mutima twosangiriye umuririmbyi yavuze ngo mva iruhande, yafashe ingingo avuga ngo ikintu cyose gituma vyanka ko nubaha Imana zangwa no kucigiza inyuma. Nimba hari amasengesho agasenga avuga ngo Mana nshoboza gufata ingingo, nshoboza guca kure y'ikintu cyose cyama kinyigiza kure yawe. Imana yacu nidutabare. Muri ba bagenzi ugasanga n'abagenzi b'ingeso mbi, n'abanyangeso mbi, ni ababi, kandi kubana n'ababi konona ingeso nziza, mugabo wewe mukagumanako, ugasanga umuntu abagenzi biwe bose nta muntu muzima arimwo. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, ntibikunda yuko witondera amabwirizwa y'Imana yawe, ntibikunda yuko ugenda nk'uko ukwemera kwawe, novuga ngo ukwemera Rukristo kwawe kumeze, ntibikunda yuko witwara neza igihe cyose ugifise abanyangeso mbi mucuritse hamwe imitwe, igihe cyose utaritandukanya n'abantu ataco bazogushikanako, ntibikunda yuko ari ahantu namwe uzopfushitse. Imana yacu nidutabare. Muri andi majambo ngomba kuvuga yuko vyanka byakunda kugira ngo umuntu agere kure, biramusaba yuko aca kure y'abanyangeso mbi. Vyanka byakunda kugira ngo hagire ikintu ushika ko mu iterambere ry'ukwizera, ry'ukwemera, unashaka no mu iterambere ry'ibya buno buzima bwa misi yose, biragusaba gufata ingingo yo kwitandukanya n'abagenzi babi. Imana yacu nidutabara ukavuga ngo abagenzi babi sinibashaka, abagenzi babi narafashe ingingo, narabaciriye urubanza. Umugenzi mubi wese yotuma bidakunda ko nubaha Imana, bidakunda ko numvira Imana, bidakunda ko nitondera amabwirizwa y'Imana yanje, uyo ntakwiye kuba umugenzi, ahubwo ni umwansi. None umuntu ambuza gutera imbere, umuntu ambuza kumvira Imana, umuntu ambuza kwitondera amabwirizwa y'Imana yanje, uwo ni umugenzi nyabaki. Imana yacu nidutabare. Nagomba rero ngo dutera dusozera, wisuzume urabe nawe ko hoba hari ibintu utarafatira ingingo wigize kure yawe, kandi ibyo bikaba ari byo biriko biratuma bidakunda yuko witondera amabwirizwa y'Imana yawe, kandi ata kintu na kimwe cyari gikwiye gutuma utitondera amabwirizwa y'Imana yawe. Ano majambo rero twagomba gusenga Imana. N'umuhirwe umuntu ahitamwo gufata ingingo yo kwigiza kure ikintu cyose. Aha tuba twavuze ngo ni abantu nibo yafatiye ingingo, mugabo habaho n'ibintu bishobora gutuma usanga umuntu iminsi yose ibyo bintu bizana namwo ibintu bituma uyu muntu adashobora kwavansa mu buzima bw'ukwemera Rukristo. N'ano majambo rero, n'umuhirwe umuntu ahitamo gufata ingingo yigiza kure ibintu byose byomucafuza, hanyuma agahitamwo kwitwara nk'uko ukwemera kwiwe kumeze, akitondera amabwirizwa y'Imana. Ariko n'umuhombe umuntu aguma avangavanga, vatiranya byose, ugasanga umuntu avangavanga nyene, ugasanga muri ba bagenzi biwe harimwo abagenzi babi b'abanyangeso mbi, kugeza aho niyo umubonye biba ati none naka ahuza gute n'abantu bameze kurya, ko tumuzi ameze gutya, mbega byagenze gute ngo haboneke ibintu bahurizako n'abanaka. Imana yacu nidutabara. Dusenga Imana tuzosubira mu kiganiro igitondo gishaka cy'ubutaha.
mwebwe bashasha kumburiye ariyo video ya mbere mubonye kuri runo rubuga rwacu, mufyonde kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo bikunde muzoze muraronka ama video yacu gacho twashizeko ducisha ko ivy'amagara y'abantu, inyigisho ntungamagara n'impanuro ntungamagara, tugacisha ko na bino biganiro cyane se ubutumwa bujanye n'ivyiyobokamana. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane ku bwano majambo twumvise atubwiye yuko dukwiye kugera igihe dufata ingingo tukitandukanya, tukigiza kure yacu abantu canke ibintu bituma bidakunda kukumvira no kwitondera amabwirizwa yawe. Umuntu wese rero yumvise n'amajambo akaba ayirabishije, akaba avuze ngo Mana sanze nanje byinshi byankwegeye mu kutitondera amabwirizwa yawe bihagaze mu migenderanire dufitaniye n'abantu. Hama umuntu akaba avuze ngo Mana mbabarira aho byagiye birangora hose, mutumugirira neza umwe z'umutunganye, maze ibyo ugomba byose bishishikare kubana n'abantu bakunzi b'ikiganiro Igitondo Gishasha. Mu izina ryawe rya Kristo Yesu natubisabye tuvyizeye, amen.